Muy buenas tardes, amados Mwiriwe amigos neza y bakundwa hermanos nshuti na bene presentes, data muri hano televidentes, abarabira ku mbonesha radioyentes kure abumvira y ku también los que iradiyo estén a ndetse través kandi de internet n'abadukurikira biciye kuri y demás internet hamwe n'abadukurikira medios de biciye comunicación. ku bundi Que buryo las bendiciones de bw'itumatumanako Jesucristo, el ángel imigisha del ya Yesu pacto, Kristo marayika sean sobre w'isezerano cada uno de ustedes y yoba kuri sobre umwe mí umwe wese muri también, mwebwe no kuri jewe y nos nanje hable y nos nuko abra atuvugisha entendimiento twungura para ubwenge comprender su kugira ngo palabra dutahure ijambo ryiwe correspondiente a rihwanye este tiempo final. n'iki gihe En c'iherezo el nombre mu eterno izina del rihoraho Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén Amen y amén. kandi amen. Leemos en San Mateo capítulo Dusome 24, muri verso Matayo 30 al igice cya 24 31, umurongo wa 30 donde nos na dice 31, Jesucristo aho Yesu de la Kristo siguiente manera: atubwira uku gukurikira. entonces aparecerá la señal Ubwo del Hijo n'ikimenyetso del cy'umwana Hombre w'umuntu en el kizobonekera cielo, ku ijuru, y entonces lamentarán niho todas las amoko tribus yose de yo la mu isi tierra y azoboroga, verán al Hijo del Hombre bazobona viniendo sobre las umwana nubes del w'umuntu cielo aje mu bicu byo ku con ijuru poder ari y gran n'ububasha gloria, n'ubwiza y bwinshi, enviará sus ángeles con azotuma gran voz de abamarayika trompeta biwe n'ijwi y rirenga juntarán a ry'inzamba sus escogidos bakoranye de los abatoranijwe cuatro biwe vientos, bava mu birere desde un bine extremo del guhereye cielo ijuru ritangurira hasta el kugeza otro. iyo riherera. El tiempo de Igihe juntar cyo a los kwegeranya escogidos de abatoranijwe Dios. n'Imana. Ese es nuestro tema para esta Nicyo ocasión. cigwa cacu cyo Pueden mwa kano tomar asiento si kanya, tienen la murashobora bondad. gufata ibyicaro byanyu. Conforme a las escrituras, Nk'uko ibyanditswe hay bivuga, tiempo hariho para igihe todo. c'ibintu Nos byose dice tubibwirwa el proverbista, n'umwanditsi w'imigani, y kandi en el programa divino, mu mugambi para w'Imana cada cosa que Dios buri kintu cose tiene para hacer conforme a su Imana programa, yategekanije gukora hay nk'uko umugambi un wayo tiempo uri, señalado hariho igihe por Dios cyategekanijwe n'Imana para el sacrificio del Cordero de Dios, kugira ngo hatangwe ikimazi cy'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Habayeho igihe cyari cyategekanijwe n'Imana. Ntabwo yari gushobora gutanga ico kimazi cy'umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo hanze y'ico gihe. Por eso ustedes pueden ver Nicyo gituma mwe mushobora kubona que ko la humanidad, la raza abantu humana y ibiremwa abantu el mismo Dios hamwe n'Imana ubwayo tuvo que esperar hasta byabaye que ngombwa llegara ko barindira ese tiempo kugeza hashitse para ico gihe llevarse a cabo cyo kugira ngo hatangwe ico kimazi. ya todo Byose estaba en la mente de Dios byari biri mu ordenado, vyiyumviro y vy'Imana, también estaba ya byarateguwe, profetizado byarategekanijwe, ndetse en kandi byari el byarahanuwe Antiguo Testamento. no mu isezerano rya kera. Pero Ariko Dios tiene un tiempo Imana para cada ifise cosa. igihe c'ikintu icyo ari cyo Y vean cyose, ustedes, kandi mwitegereze Jesucristo apareció Yesu Kristo yagaragaye de 4 a 7 años hagati y'imyaka ine antes de n'imyaka comenzar el indwi quinto milenio, imbere yo gutangura kw'impumbi ca y gatanu. luego Hanyuma creció yarakuze y llegó a ser un agira niño, después un ubwo joven, aba umwana, hanyuma aba y umuyabaga, continuó creciendo y avanzando en edad, abandanya gukura atera imbere pero mu hasta que no llegó myaka. el tiempo Ariko para su hataragera ministerio, igihe c'ubukozi no podía bwiwe comenzar su ntiyari ministerio, gushobora gutangura y hasta ubukozi que no llegó bwiwe, al final de su kandi ministerio, hataragera ku no iherezo podía ry'ubukozi llevar a cabo bwiwe la obra ntiyari de gushobora redención gukora en la igikorwa cruz del c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. O sea que tenía que tener un Ni ministerio ukuvuga primero, yuko yategerezwa kubanza y kugira luego al ubukozi, final de ese ministerio, hanyuma ku iherezo ry'ubwo él bukozi llevaría a cabo agaheza la parte culminante agakora igice de su gisozera, obra en su igice primera gisozera igikorwa venida. ciwe c'ukuza kwiwe kwa mbere. Miren ustedes cómo Kandi mwitegereze ingene el sacrificio de la Pascua que el pueblo ikimazi hebreo ca llevaba a Pasika ubwoko cabo bw'Aheburayo el día bwatanga 14 en ku la munsi wa tarde, 14 ku mugoroba, porque la Pascua era kuko el día Pasika 15 yaba y ku munsi wa el día 15 14 ku era munsi wa la 14 víspera de la wari Pascua, umunsi bitegurira donde se Pasika, sacrificaba el aho cordero batanga pascual. ikimazi c'umwagazi Y w'intama vean wa ustedes Pasika. cómo Kandi Cristo mwitegereze siendo el ingene Cordero de Kristo Dios, kuba ari umwagazi w'intama el w'Imana día 14 ku munsi wa 14 del año w'uwo en que mwaka, murió Cristo, umwaka Kristo el día yapfiriyemwo 14 del umunsi wa 14 mes w'ukwezi primero, kwa mbere, Cristo Kristo murió en la yarapfuye cruz del ku Calvario. musaraba i Karuvariyo. Desde las 9 de la mañana Kuva saa 3 zo estuvo mu gatondo allí crucificado hasta yarabambwe ngaho las 3 de la kugeza tarde. saa 9 A zo las ku 3 de la mugoroba. tarde Saa 9 zo ku murió, mugoroba entregó el Espíritu. arapfa, De las 12 aracikana. del mediodía a Kuva las 3 de saa la tarde, 6
zo ku mutaga kugeza saa 9 zo ku mugoroba habaye ubwira kabiri ku isi hamwe n'igihuhusi gikomeye cyane naco nyene caragaragariye ngaho hantu. Igihe yacikana isi yaranyeganyize, ibitare birasadagurika, kandi haravuga ko bakangutse bazutse abera bari basinziriye, abenshi muri bo barazutse, nuko hanyuma biyereka abo mu miryango yabo mu gisagara cy'i Yerusalemu igihe Yesu yazuka. Ni ukuvuga ko bazukanye nawe mu muzuko, kandi ibyo byose byari bifise igihe bizoberamwo. Ntabwo hari gushobora kuza imbere y'igihe urupfu rwa Kristo hamwe n'igihugu ciwe c'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo hamwe n'umuzuko w'abera bo mu isezerano rya kera. Rero dushobora kubona ko ibintu byose bifise umwanya wabyo. Harabayeho igihe c'irya ntambuko aho barose mpwemu yera ku munsi wa Pantekoti. Harabayeho kandi igihe ishengero ryariko rigaragarira mu bwoko bw'Abaheburayo, hanyuma umugambi w'Imana wimukiye mu banyamahanga biciye muri Mutagatifu Pawulo muri Aziya Ntoya. Nuko umugambi w'Imana uva ngaho uraguka ukwira mu banyamahanga imbere gato. Mu gihe cya kabiri cy'ishengero ryo mu banyamahanga, umugambi w'Imana wagukiye mu Bufaransa, wimukira mu Burayi. Hanyuma mu gihe cya gatatu umugambi w'Imana wimukira mu kindi kibanza cyo mu Burayi. Hanyuma mu gihe cya kane, cya gatanu, cya gatandatu wimukira mu bindi bibanza byo mu Burayi. Hanyuma mu gihe c'indwi wimukira mu kibanza ca Amerika ya ruguru. Muri iki gihe c'iherezo naho umugambi w'Imana wimukira muri Amerika Latine na Karayibe. Rero murabe ingene ibintu byose bifise umwanya wabyo mu mugambi w'Imana. Kumbure abanyamerika Latine na Karayibe baba bariyumviriye ko Imana yabibagiye ikibagira igihugu ca Amerika Latine na Karayibe, ariko Imana ntabwo yibagiye abanyamerika Latine na Karayibe ndetse n'ico kibanza, kuko mw'ico kibanza niho Kristo azokorera igikorwa ciwe ca nyuma hagati mw'ishengero ryiwe ry'abanyamahanga mu ntambuko ihuye n'igihe c'ibirego vy'imfuruka, aho nk'uko yahamagaye muri buri gihe agahamagara abatoranijwe ba buri gihe biciye mu kwigaragaza kwiwe, yigaragaza muri buri mumarayika ntumwa mu kibanza ahashikirijwe buri gihe. Muri iki gihe c'iherezo naho azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenganya inzamba, nuko yegeranya abatoranijwe b'abanyamahanga mu gihe c'ibirego vy'imfuruka muri Amerika Latine na Karayibe. Hanyuma umugambi w'Imana uzokwimukira mu bwoko bw'Abaheburayo, aho hazohamagarwa 144 by'Abaheburayo bo mu miryango 12 ya Isirayeli. Nuko begeranwe ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi icindwi. Ibintu byose birafise igihe cyabyo, igihe cyategekanijwe n'Imana. Ku bwoko bw'Abaheburayo hariho igihe Imana yategekanije aho izohamagara ikegeranya abatoranijwe bo mu bwoko bw'Abaheburayo ari bari 144 by'Abaheburayo. Rero murabe ingene n'ubu bwoko bw'Abaheburayo butarahamagarwa ngo bwegeranwe n'abamarayika b'Umwana w'umuntu, kuko n'ubu umuhamagaro hamwe no kwegeranwa ko batoranijwe bo mu banyamahanga ntibirahera. N'ubu uwo muhamagaro hamwe no kwegeranwa ko batoranijwe mu banyamahanga biriko birabera hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi igihe hazokwinjira uwa nyuma mu batoranijwe n'Imana, akumva umuhamagaro w'Imana akinjira mu biribanga wa Kristo, hazoba harangiye ukwegeranwa kw'abatoranijwe n'Imana. Nuko rero Kristo azorangiza igikorwa ciwe cyo kutuvuganira ku ntebe y'ubwami y'Imana. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka bare mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi ihanga ry'Abaheburayo rero rizogira igihe cabo, bazogira igihe cabo, intambuko yabo y'ubwiza
yasezeranijwe mu byanditswe, kuko ibintu byose birafise umwanya wabyo mu nteguro y'Imana. Mu gihe Kristo akiriko arahamagara abatoranijwe n'Imana bo mu banyamahanga, ihanga ry'Abaheburayo, Abaheburayo bategerezwa kurindira nk'uko abanyamahanga nabo barindiriye imyaka 4,000 kugira ngo Imana ikorane nabo. Abaheburayo nabo rero byabaye ngombwa ko barindira imyaka 2,000 kugira ngo Imana ikorane n'ubwoko bw'Abaheburayo, kandi kuko Imana yimukiye mu banyamahanga inyuma y'uko ihanga ry'Abaheburayo ryari rimaze kwanga Kristo nka Mesiya wabo, nuko basaba urupfu rwa Kristo. Hanyuma Imana yahindukiririye abanyamahanga kugira ngo ihamagare mu banyamahanga abantu bitirirwa izina ryayo. Mu gihe cy'iherezo naho, igihe Kristo azorangiza igikorwa ciwe mu banyamahanga, ariko arakora umuhamagaro hamwe no kwegeranwa ko batoranijwe mu bwoko bw'abanyamahanga, hanyuma hakuzura ico gitigiri, abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mubiri uhoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe. Hanyuma hazokuguruka urugi ku bwoko bw'Abaheburayo kugira ngo hinjire 144,000 by'Abaheburayo. Umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba rero, canke inzamba y'indwi, uzokwimukira mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi hazokwitaba 144,000 by'abatoranijwe n'Imana mu bwoko bw'Abaheburayo bo mu bashumba b'Imana, inyuma y'uko umuhamagaro no kwegeranwa kw'abana b'Imana bizoba vyaheze, kuko ubwa mbere ni abana b'Imana, hanyuma abashumba b'Imana. Ni nk'ivyo Kristo yavuze mu mugani ati mbega shebuja w'inzu yohamagara umushumba wiwe akamubwira ati ngo wicare nanje kugira ngo usangire nanje, canke yomubwira gute? Canke yomubwira ati ngo ubanze unzimane hanyuma nawe uraza guheza ufungure? Uburyo bwiza nuko abanza kuzimanwa ubwa mbere shebuja, hanyuma umushumba nawe agaheza agafungura. Ubwo niko kandi biri no mu mugambi w'Imana, ubwa mbere na mbere habanza gufungura abana b'Imana, kuko umutsima w'abana ntabwo ushobora guhabwa abashumba mw'uwo mwanya nyene abana bategerezwa kuba bariko barawufungura. Ariko abana bahejeje gufungura, hanyuma abashumba nabo bazofungura, bafungurire mu nzu y'Imana. Kandi rero ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buzohindukirira buje mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko abambere bajya kubwo butumwa n'abatoranijwe bo mu banyamahanga bo mu mubiri banga wa Kristo, bo mu gihe cibuye rikomeza ifuruka. Nakuvuga yuko incuro ya mbere hamwe n'umugwi wa mbere ufungura ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, imfungurwa z'ubugingo, imfungurwa z'ikimpumbi c'indwi, n'abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma bo mu gihe cibuye rikomeza ifuruka. Nta bwoko na bumwe canke igihe na kimwe cigeze gifungura ku mfungura zo mu buryo bw'impwemu, imfungurwa za manu yanyegejwe y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubwari bwarabikiwe abana b'Imana mu nzu y'Imana mu gihe cibuye rikomeza ifuruka. Ariko abavugishwa n'Imana bose bo mw'isezerano rya kera no mw'isezerano risha barahanuye bavugishwa kuri ico gihe, aho hazoza imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aho hazohamagagwa hakegeranwa abatoranijwe n'Imana bose kugira ngo bajye kuri izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu nzu y'Imana. Hehe? Mu gihe cibuye rikomeza ifuruka mu nzu y'Imana, ahera ha cane h'iyo nzu y'Imana, h'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, mw'uwo muryango wo mw'ijuru. Icanditswe kiravuga yuko ubwenegihugu bwacu ari ubwo mw'ijuru, turi abenegihugu bo mw'ijuru, duca ngaha kw'isi
kugira ngo tuhabe igihe gito mwino mibiri ipfa, nuko bityo duhuzwe n'ubugingo budashira kugira ngo tuzosubire mu bihe bidashira dufise umubiri uhoraho, umubiri uhoraho uwo tutigeze kuronka, ariko bikaba biri mu mugambi w'Imana ko tuzowuronka muri iki gihe c'iherezo. Nico gituma turi ngaha ku isi, kuko twaje kugira ngo turonke umubiri wa teofaniyo bwa mbere na mbere mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, kugira ngo hanyuma ku munsi wa nyuma turonke kandi umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza, nuko tugira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero murabe impamvu turi ngaha ku isi, kandi iyo niyo mpamvu nyamukuru yo kugaragara kwacu ngaha ku isi. Ibindi bintu ni inyongera ibihuye n'igice cyo ku isi, igice cya kimuntu, igice cy'ubuzima bwacu bwo ngaha ku isi. Ivyo bintu bikaba bifitaniye isano no kuvuka kwacu biciye muri papa na mama. Ariko ibintu vyo mw'ijuru, vyo bijanye, bifitaniye isano no kuvuka ubwa kabiri. Ibintu vyo mw'ijuru bifitaniye isano n'umuremyi w'amajuru n'isi, ari we amazina yacu yayanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, isi itarashigwaho imfatiro. We yiyumviriye umwe wese muri mwebwe, ndetse nanje kandi, isi itarashigwaho imfatiro, nuko amazina yacu ayashira hariya mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, isi itararemwa. Kandi yaratwemereye kuza ngaha ku isi mu bugombe buhaswe bw'Imana, tugaragara mw'ino mibiri ipfa hamwe na mpemu y'ino si mu bugombe buhaswe bw'Imana, ariko kugira ngo turonkere ngaha ku isi nyene impemu yo mw'ijuru yo mu buringanire bwa gatandatu, hamwe n'umubiri ufatika kandi uhoraho uhawe ubwiza, kugira bityo tugira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Murabe ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo ari umubiri w'ibanga wa Kristo, ahavukira abahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu kuvuka ubwa kabiri. Ukuvuka ubwa kabiri Yesu Kristo akora mu muntu wese, izina ryiwe ryanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama. Murabe ingene ishengero rya Yesu Kristo rishushanwa na Sara umugore wa Aburahamu, kuko kandi rishushanwa n'inkumi Mariya. Turabona yuko igishushanyo canke ikigereranyo ca Sara nk'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Sara yari ngumba kandi yashikanye imyaka 89 ataravyara abana, ariko igihe yari afise imyaka 89, Aburahamu nawe imyaka 99, abo bose mw'urwo rugo rwabo bataravyara abana, ariko Imana yari yasezerana isezerano Aburahamu ko azovyara umwana kandi ko azokwitwa Isaka, akaba umurago wa Aburahamu. Turabona ko Imana imbere yo gusamburwa kwa Sodomu na Gomora, turabona ko yagendeye Aburahamu igihe yari afise imyaka 99, Sara nawe afise imyaka 89. Turabona ko yamuhinduriye izina Aburahamu hamwe na Sara, kandi mwitegereze muri ico gihe yabiyeretse mu ncuro zibiri. Igihe yari igiye gusambura Sodomu na Gomora, aho niho yabashimangiye ko bazoronka umwana w'isezerano, ariko mu rindi yerekwa canke ibindi bihe Aburahamu yagiranye n'Imana, Imana yari yavuze ko kw'izina ryiwe atazokwitwa Aburahamu kundi, ariko ko azokwitwa Aburahamu, na Sara ko atazokwitwa Sarayi ukundi, ariko ko azokwitwa Sara.
99 abo años bari Abraham y bafise Sara, imyaka 89, 99, aburahamu sara nawe y después en ese 89. mismo año hanyuma le mw'uwo apareció mwaka nyene nuevamente arongera el día arabiyereka antes de la umunsi umwe destrucción imbere yo de Sodoma gusamburwa kwa y sodomu Gomorra. na gomora, Y estuvo kandi comiendo con Abraham, yarasangiye na aburahamu comida que Abraham le preparó, imfungurwa aburahamu yari yamuteguriye, una ternera, un becerro umutsima, tierno, ikimasa kinuze. como que Ni nk'uko Abraham aburahamu no era aburahamu vegetariano, parece, atakunda kurya ni ibiterwa, tampoco Elohim, ibimera, ndetse na porque elohimu después nawe, de la caída, kuko hanyuma Dios yo le kugwa permitió al ser kw'ikiremwa humano muntu, imana yemereye comer ikiremwa muntu de los animales también. kurya no ku bitungwa navyo. Antes de la caída, Imbere yo kugwa kw'ikiremwa el ser muntu, humano ikiremwa era muntu vegetariano. carya ibimera, Y eso está muy bueno. kandi ivyo ni vyiza Miren, cane. después de la caída, Mwitegereze inyuma yo kugwa kw'ikiremwa el ser muntu, humano entró a ikiremwa muerte. muntu cinjiye mu rupfu, Y a medida que han ido pasando kandi los siglos y uko los milenios, ibinjana vyagiye bihera ndetse la n'ibimpumbi, vida del ser humano ubuzima bw'ikiremwa se ha muntu ido bwagiye bugabanuka. Adán vivió unos Adamu yamaze 900, imyaka amajana vamos a ver 900, cuántos reka años turabe imyaka estuvo viviendo Adán en este planeta Tierra. Adamu Luego yabaye kuri uno mubumbe w'isi. de la caída, vean ustedes, Nyuma yo kugwa kw'ikiremwa muntu, mwitegereze, Adán vivió Adamu yamaze una gran cantidad de años, imyaka myinshi, 930 años, imyaka amajana dice 930 en el capítulo 5, bivugwa verso mu gice ca 5 gatanu umurongo wa del gatanu Génesis, mu y fueron todos los itanguriro. días que vivió Imisi Adán, yose Adamu yamaze yabaye 930 imyaka años, amajana 930 y murió. na 30 araheza arapfa. Y ahora ustedes pueden ver que Rero toda la mwe mushobora descendencia kubona de Adán, yuko uruvyaro la rwose raza rwa humana, Adamu, ikiremwa toda la raza muntu, humana ikiremwa muntu que cose viene de Adán y Eva, gikomoka kuri Adamu na Eva, encontramos que nace, turabona y no yuko importa que bavuka, viva ariko ntaco bitwaye 100, nubwo 200, 300, bomara 400 imyaka ijana, años, amajana abiri, amajana al atatu, final amajana ane, tienen ku que iherezo bategerezwa gupfa, exceptuando 2 o 3 personas kiretse que Dios abantu tomó babiri canke como tipo y batatu figura Imana yafashe de los nk'urugero que serán transformados sin ver rw'abazohindurwa muerte en batabonye este tiempo urupfu final, muri entre iki los gihe cuales c'iherezo. está Muri bo Enoc harimwo Enoki y el profeta Elías. hamwe Enoc, n'umuvugishwa n'Imana séptimo, Eliya. Enoki desde Adán, w'indwi y el uvuye kuri profeta Adamu Elías, hamwe n'umuvugishwa n'Imana el Eliya, cual vivió en medio ari we del pueblo yabaye hebreo. mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero Miren ustedes cómo mwitegereze ingene en estos personajes, mw'abo bantu como Enoc, nka Enoki está representado algo aquí muy importante hashushanizwamo que no ikintu podemos c'ingirakamaro dejar pasar por cane, alto. ico tutoshobora kwirengagiza. Encontramos que Turabona ko Enoc representa Enoki a ashushanya los escogidos de Dios que serán abatojwe n'Imana transformados en el tiempo bazohindurwa final, mu gihe c'iherezo, sin ver muerte, batabonye en que serán urupfu, raptados nuko e irán a la cena bakazamurwa de la boda bakaja del mu mazimano Cordero y'ubukwe bw'umwagazo con w'intama, su ángel bari kumwe mensajero na que marayika estará wabo con ellos, ntumwa uwuzoba ari kumwe nabo, todos irán con kandi Cristo bose bazojana na a la Kristo cena mu de mazimano las bodas del y'ubukwe Cordero bw'umwagazo en el w'intama mw'ijuru. tanto el ángel del Señor Yaba Jesucristo marayika con w'umwami Yesu y Kristo su grupo, hamwe n'umugwi como wiwe, también los ndetse santos kandi de n'abera las edades bo mu pasadas, bihe los vyaheze, cuales resucitarán haribo con el ángel bazozuka bari mensajero que kumwe tuvieron na en esa marayika edad, ntumwa bagize mu porque gihe ese es el cabo, líder kuko uwo niwe de- murongozi del grupo de cada edad. bw'umugwi wa buri Y gihe, si el líder del grupo kandi de cada edad mu entra, gihe entra umurongozi también wa buri gihe azokwinjira, el grupo de hazoca personas hinjira kandi n'umugwi pertenecientes w'abantu begukira buri gihe. Así es que Nuko rero podemos ver dushobora kubona que ko para este tiempo final muri iki gihe c'iherezo habrá un grupo de dushobora kubona personas ko que hazomugwi entrará w'abantu bazokwinjira a vida eterna mu bugingo sin budashira ver muerte, porque serán batabonye urupfu, transformados kuko y bazohindurwa raptados, y bazamugwe su ángel también hamwe na marayika entrará. wabo nabo nyene Si entra su azokwinjira. ángel, Marayika entrará wabo niyinjira ellos también. nabo nyene bazoca binjira. Ahora miren ustedes Rero mwitegereze dónde está esto representado. aho ivyo bishushanirijwe. Adán Adamu fue el primero, yabaye uwa mbere, Set el segundo, Seti uwa kabiri, Enos el Enoshi tercero, uwa gatatu, Cainán Kenani cuarto, uwa kane, Malalel el Mahalaleli quinto, uwa gatanu, Jared Yeredi el sexto uwa y gatandatu, Enoc
enoki el nawe séptimo. Por uw'indwi. eso dice la Icyo gituma escritura, ibyanditswe bivuga ngo Enoc, enoki séptimo uw'indwi desde Adán. uvuye kuri adamu. Ahora rero tenemos turafise 7 dispensaciones ibiringo ndwi, y para cada dispensación kandi buri kiringo un profeta mensajero kirafise dispensacional. umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo. El primero, uwa mbere, miren ustedes, el primero fue nimwitegereze, uwa mbere Adán. yabaye Adamu, El segundo Set, uwa kabiri yabaye el Seti, tercero uwa gatatu Noé, Nowa, y Noé kandi estaba Nowa representado en Enoc. yarahagarariwe na Enoshi. El cuarto fue uwa kane Abraham, yabaye y Abraham estaba Aburahamu, representado Aburahamu en nawe Cainán. yarahagarariwe El na quinto fue Kenani. uwa gatanu Moisés, yabaye Mose, y estaba representado en yarahagarariwe Mahalalel. na Mahalaleli. El sexto uwa fue gatandatu Jesús, yabaye y estaba Yesu, representado en yarahagarariwe Jared. na Yeredi. Y el séptimo uw'indwi es ni el profeta ni mensajero umuvugishwa de n'Imana la ntumwa dispensación del reino, w'ikiringo c'ubwami, y está representado ahagarariwe en Enoc. na Enoki. Y vean ustedes kandi cómo mwitegereze ingene Enoc representa Enoki, a los santos que mwitegereze ingene estarán vivos en ashushanya el día abera bazoba bari postrero, bazima que ku serán munsi wa nyuma, transformados y raptados abazohindurwa sin ver bakazamurwa muerte, batabonye urupfu, porque están representados kuko en Enoc. bashushanirijwe bahagarariwe na Enoki, Al kandi ángel mensajero de la Enoki dispensación del anahagarariye reino marayika ntumwa con el w'ikiringo mensaje c'ubwami, del ubuza evangelio del afise reino. ubutumwa Y la bw'inkuru nziza dispensación del y'ubwami, reino es la séptima kandi dispensación, y ikiringo por c'ubwami ni consiguiente ikiringo c'indwi. Mu el yandi ángel majambo, mensajero de la marayika dispensación del ntumwa reino w'ikiringo c'ubwami es el séptimo profeta niwe muvugishwa n'Imana dispensacional. w'indwi w'ikiringo. Ahora rero podemos ver dushobora kubona cómo estos ingene mensajeros izo dispensacionales ntumwa están z'ibiringo representados ingene en zihagarariwe estos personajes n'abo bantu que vivieron babayeho cientos de años mu en binjana el pasado. vy'imyaka biheze. Podemos ver dushobora kubona cómo ingene de etapa en etapa uva mu ntambo kuja mu yindi. se repite dushobora kubona ingene ese simbolismo hisubiramwo kino para gishushanyo las dispensaciones, ku biringo, representando dispensaciones y mensajeros dispensacionales. ibiringo y también bihagarariwe hamwe n'intumwa z'ibiringo, se repite el ndetse simbolismo kandi hisubiramwo que n'igishushanyo representa mensajeros de edades, gishushanya intumwa z'ibihe vy'ishengero, tanto ibihe del vy'ishengero pueblo hebreo vyaba ivyo mu como bwoko de la bw'Aburayo iglesia gentil ndetse n'ivyo del mw'ishengero Señor Jesucristo. ry'abanyamahanga ry'umwami Yesu Kristo. Ahora, rero viendo todo ese programa divino kubona uwo mugambi w'Imana wose, que está umugambi w'Imana mostrado en el wose Antiguo Testamento y Nuevo werekanwe Testamento, mu isezerano rya kera no mu isezerano podemos risha, encontrar dushobora las rero cosas que kubona ya están ibintu cumplidas vyamaze en gushitswa edades y dispensaciones mu bihe pasadas, hamwe no mu biringo y podemos vyaheze. encontrar también dushobora kandi no kubona las cosas ibintu que apuntan ibintu vyerekana a este día bidoma postrero, ku rutoke uno munsi wa y nyuma, las cosas hamwe que n'ibintu estarán cumpliéndose bizoba biriko en este día birashitswa postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Las cosas que sucedieron en el ibintu pasado vyabaye muri son tipo y kahise figura de las bishushanya cosas que estarán ibintu sucediendo bizoba biriko en biraba este tiempo final. muri iki gihe c'iherezo. Si Dios para cada edad nimba tuvo Imana muri mensajero, buri gihe yagize para la edad de intumwa la piedra angular, mu gihe c'ibireko z'ifuruka, obligatoriamente tiene que tener un itegerezwa mensajero. kugira Porque no intumwa, puede haber una edad kuko ntihashobora sin un kuba igihe mensajero, y sin un kitafise mensaje, intumwa, y sin un pueblo kitagira que ubutumwa, entre kitagira a kandi ese lugar. n'abantu binjira muri ico gihe. Y si Dios tuvo kandi namwe mensajeros Imana para yaragize dispensaciones intumwa pasadas, z'ibiringo tiene que tener un vyaheze, mensajero itegerezwa para la kugira dispensación n'intumwa séptima, y'ikiringo para la dispensación c'indwi, del reino, ikiringo y tiene que c'ubwami, tener un mensaje kandi itegerezwa no dispensacional, kugira y ubutumwa tiene que tener bw'ikiringo, también itegerezwa no kugira un kandi pueblo que abantu entre a binjira esa dispensación. muri ico Y kiringo, tiene que tener kandi también un itegerezwa no territorio kugira ikibanza donde comience ahatangurira esa dispensación. ico kiringo, Porque todas las kuko dispensaciones ibiringo han vyose comenzado vyatanguriye en un territorio. mu kibanza runaka, Y kandi tiene que ver una hategerezwa kuba manifestación de Dios, ukugaragara el kw'Imana Espíritu Santo, muri mpwemu por yera medio de biciye carne mu humana, mubiri w'umuntu, para poderse realizar kugira ngo hashobore kuba ese cambio de zaba dispensación izi mpinduka y surgir z'ikiringo, una nueva nuko dispensación, habe ikiringo gishasha, hatangura como ikiringo también para gishasha, traer ndetse venir kandi no un kugira ngo nuevo mensaje haze ubutumwa dispensacional, bushasha bw'ikiringo, y para ser hecho el no llamado kugira ngo de los hahamagagwe escogidos de Dios abatoranijwe para n'Imana esa
bo muri ico kiringo gishasha. Rero bino bintu byose bitegerezwa kuba biri hamwe kugira ngo hashobore kuba uno mugambi w'Imana wose uhwanye n'iki gihe cyategekanijwe cerekanwe n'Imana. Hategerezwa kuba ari mu gihe nyaco cyategekanijwe n'Imana. Hategerezwa kandi kuba ari mu gihe c'ishengero nyaco. Hategerezwa kuba ari no mu kiringo nyaco, ndetse hategerezwa kuba ari no mu kibanza nyaco. Bitegerezwa kandi kuba biciye mu ntumwe ihwanye n'ico gihe. Bitegerezwa kandi kubera no mu bantu bahwanye no gushitswa kw'iryo sezerano, kandi bitegerezwa gukorwa n'ubutumwa buhwanye n'ico gihe c'ishengero hamwe n'ico kiringo ndetse n'abo bantu. Ku banyamerika Latine na Karayibe nta kindi kintu na kimwe cokora, nta kindi kintu na kimwe cokunda mu mugambi w'Imana uretse ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ubwo butumwa nibwo buhamagara abatoranijwe n'Imana mu banyamerika Latine na Karayibe, kandi ubwo butumwa nyene nibwo buzohamagara abatoranijwe n'Imana bo mu bwoko bw'Abaheburayo. Ubundi butumwa ntibuzocamwo, ntibuzokora. Kandi ikivyerekana nuko mu myaka 2000 abanyamahanga bakoreje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu bagerageje guhindurira ubwoko bw'Abaheburayo babuhindurira Kristo. Ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nk'igihugu ntibashoboye kwizera Kristo, ntibashoboye kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo. Kubera iki? Kuko ubwo si ubutumwa buzotuma ubwoko bw'Abaheburayo buhindukirira Kristo. Ubutumwa buzotuma ubwoko bw'Abaheburayo buhindukirira Kristo ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buca irya nino ukuza kwa kabiri kwa Kristo, intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi ubwo butumwa ntabwo bari babufise umugwi w'intumwa hariya mu bwoko bw'Abaheburayo, ndetse na Pawulo mutagatifu ntabwo yari afise mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Naco gituma yagaragaje guhindukirira ubwoko bw'Abaheburayo kuri Kristo, nuko bamutera amabuye mu ncuro zitandukanye. Baramutoteje bagerageza kumwica, kuko mu butumwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo ubwoko bw'Abaheburayo ntabwo buzohindukirira Kristo. Ni mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, mu butumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe, kugira ngo hagarurwe ubwoko bw'Abaheburayo ndetse hanagarurwe himikwe ubwami bw'Abaheburayo, ukwimikwa ku bwami hamwe n'intebe y'ubwami ya Dawidi, aho Mesiya azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi akaganza ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'ayamahanga yose. Kandi hazoba amahoro ku isi, hazoba iterambere ku bwoko bw'Abaheburayo, imigisha y'umusesekara mu bwoko bw'Abaheburayo ndetse n'amahanga yose. Kandi ubwoko bw'Abaheburayo buzonezerwa nk'uko ivyanditswe bivuga. Rero dushobora kubona impamvu ata muntu n'umwe yashoboye guhindukiririza ubwoko bw'Abaheburayo kuri Kristo kiretse marayika aza afise ikidomejo c'Imana nzima mu vyahishuriwe igice c'indwi umurongo wa 12 ukabandanya, ari we aza afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Iryo niryo banga ry'uyu mumarayika ntumwa ufise ikidomejo c'Imana nzima, uwuza avuga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Nico gituma azohindukiriza kuri Kristo 144 vy'Abaheburayo. Ubu butumwa nta ntumwa n'imwe yo mu ntambuko ngo canke ibendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga yabumenye. Buno butumwa buzomenywa gusa na marayika w'umwami Yesu Kristo, nuko abanza kububwira ubwa mbere ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ibirgo by'imfuruka, kugira ngo hatangure ikiringo gishashe, ikiringo c'ubwami, ahinjira ishengero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo rironke imigisha yose y'Imana ihwanye n'igihe c'iherezo kubw'ishengero ryiwe, kugira ngo bashobore kuronka uguhindurwa kw'imibiri yabo, abapfuye bizera Kristo nabo baronke uguhindurwa kwabo. Hanyuma hinjire ubwoko bw'Abaheburayo mu kiringo c'ubwami. Muraba impinduka
ziba muri iki gihe cy'iherezo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo riva mu kiringo cy'ubuntu rikimukira mu kiringo cy'ubwami, riva mu kiringo cya gatandatu rikimukira mu kiringo cy'indwi. Ubwoko bw'Abaheburayo nabwo buva mu kiringo cy'ibyagezwe bukimukira mu kiringo cy'ubwami. Hanyuma bazotahura ko hagati y'ikiringo cy'ibyagezwe hamwe n'ikiringo cy'ubwami ko habaye ikindi kiringo icyo bo batakaje batamenye, aricyo cyari ikiringo cy'ubuntu. Ariko ibyo byose bazobisobanurirwa mu butumwa bw'inkuruziza y'ubwami, bisobanurira ubwoko bw'Abaheburayo, babibwirwe na marayika w'umwami Yesu Kristo, ari we umwe rudende ashobora guhindura biciye muri mpwemu yera agaragariye muri we, ashobora guhindukiriza ubwoko bw'Abaheburayo kuri Kristo, kandi uwo ni we umwe rudende ubwoko bw'Abaheburayo buzumva, kuko bo ntibumva umuntu uwo ari we wese, ariko bumva gusa umuvugishwa n'Imana w'Imana irungika mu gihe cyategekanijwe n'Imana, kandi Imana yarasezeranye ko ubwoko bw'Abaheburayo buzokumva. Nuko rero intumwa ifise isezerano ko ubwoko bw'Abaheburayo buzoyumva ni umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo cy'ubwami, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Nk'uko Mose nawe yagize isezerano rivuye ku Mana ko ubwoko bw'Abaheburayo buzomwumva. Mose yaravuga ati ntibazonyumva, ati n'abantu babagararije ntibazonyumva. Imana yaramubwiye iti genda nzobana nawe, ati kandi nzoba mu kanwa kawe, nawe uzovuga ibyo nkubwiye, ati kandi bazokumva. Ariko Mose yibaza ko batazomwumva, kuko ubwoko bw'Abaheburayo Mose yavuga ko bari abantu bakomantaye imitima, abantu babagararije. Ariko nubwo baba abantu babagararije, muri iki gihe cy'iherezo naho nyene ubwoko bw'Abaheburayo bazokumva ijwi ry'Imana, kuko mpwemu w'Imana azogaruka mu bwoko bw'Abaheburayo nyuma yo kurangiza igikorwa ciwe mu banyamahanga, aho yamye akwiragira mu isi yose mu gushitswa kw'amaso ndwi y'Uhoraho anyurangana akwiragira mu isi yose. Aribyo byabaye uva mu kuja mu kindi biciye mu kwigaragaza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe. Rero muri iki gihe turiko turabamwo, twarashitse mu gihe ubwo abatoranijwe bo mu gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibikometse imfuruka, abatoranijwe ba nyuma ari nabo bazokuzuza umubiri w'ibanga wa Kristo, twarashitse mu gihe ubwo bariko barahamagagwa begeranwa. Iki ni igihe cyerekanwe cyategekanijwe n'Imana kugira ngo yegeranye abatoranijwe n'Imana, kandi nk'uko habaye ubukozi bwa buri gihe kugira ngo bahamagare bwegeranye abatoranijwe n'Imana ba buri gihe, ndetse no ku munsi wa nyuma naho hariho ubukozi bwategekanijwe n'Imana bwahanuwe ko buzoza muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo bahamagare bwegeranye abatoranijwe n'Imana, kandi ubwo n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu n'ijwi rirenga ry'inzamba bahamagara begeranya abatoranijwe n'Imana. Kandi ijwi rirenga ry'inzamba mbega rizoba ririko riravuga iki? Turabe icyavuzwe n'intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rwa 47 akarongo k'amajana 2 mu gitabo c'imirongo. Haravuga ati twebwe abakiri bazima abazaba basigaye kugeza ku kuza k'umwami ntituzokwitangira imbere abasinziriye, abo bantu b'agaciro kadasanzwe abashingishije intahe amaraso yabo, ntabwo tuzokwitangira imbere abo basinziriye, kuko inzambi izovuga. Kubera iki? Kuko inzambi izovuga. Iyo ni inzamba imwe Pawulo yavuga ati aho inzamba yanjye izovugira, kuko inzambi izovuga, abapfuye bizera Kristo bakazuka ubwa mbere, natwe abakiri bazima tuzohindurwa. Abikorintho ba mbere igice cya 15 murongo wa 49 kugeza ku 55, hamwe n'Abitesalonike ba mbere igice cya 4 murongo wa 13 kugeza ku wa 17.
no muri Matayo mutagatifu 24 umurongo wa 31 no mu Byahishuwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 aho dusanga kandi iri jwi rirenganya nzamba Yohana intumwa yumvise ku munsi w'umwami. Ni ryari havuga iri jwi rirenganya nzamba rihamagara kegeranya abatoranijwe n'Imana? Ni ku munsi w'umwami arico kimpumbi c'indwi. Rero haravuze hati kuko inzamba izovuga, haravuga ngo ikintu kizoca kiba, ico kintu c'ubutumwa bwiza kizovuga itangazo ryo kuza kwiwe. Murabe ico ivuga iyo havuze ku nzamba ya nyuma canke ijwi rirenganya nzamba riko riravuga. Ico iyo nzamba ivuga ni itangazo ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Haravuga ngo ikintu kizoca kiba, ico kintu c'ubutumwa bwiza kizovuga itangazo ryo kuza kwiwe. Abapfuye bizera Kristo nibo bazobanza kuzuka. Natwe bakiri bazima tuzoba tugihari, tuzoca duhindurwa, duhagaze uku twumva impinduka. Reka twumve izo mpinduka, duhagaze uku twumve impinduka. Umushatsi w'imvi uzogenda, uzokugwaho, iminkanyari izokugwaho, izohera, duhindurwe mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, nuko dusanganire abakundwa bacu ubwa mbere. Rero mwitegereze ivyasezeranirijwe bande? Abatoranijwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma, abazoba bariko barahamagagwa begeranwa n'ijwi ry'iri jwi rirenganya inzamba rizovuga, nuko rigatangaza ukuza kwiwe. Mwitangazo, mu guhishurirwa ko kuza kwiwe biriko bihabwa ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibireko bizifuruka, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko ryumva ino nzamba ya nyuma. Kuko inzamba ico ikora ni uguhishura, iramenyekanisha, iratangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ihishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi mu gutangazwa kw'iri banga harahamagagwa hakegeranwa abatoranijwe n'Imana bose kugira ngo hanyuma bahindurwe kuri uno munsi wa nyuma. Turabonye rino banga ry'ibiri mu nzamba ya nyuma canke ijwi rirenganya inzamba hamwe n'ico ivuga. Ni ico kintu c'ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwo bwami, itangaza ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ihishura iryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko bityo abatoranijwe bagahamagagwa bakegeranwa n'ibanga ry'ikimatanije c'indwi, n'ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kuri uno munsi wa nyuma nta bundi butumwa na bumwe, nta kindi kintu na kimwe gishobora guhamagara ngo cegeranye abatoranijwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibuye rikomeze furuka. Ni gusa ijwi rirenganya inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami rivuze, ritangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, rihishura ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Kandi we ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, abo kuri uno munsi wa nyuma bazoba bariko barizera ano masezerano yose, atari kugira ngo babe umugwi w'idini, atari kugira ngo babe akadumbidumbi k'idini, ariko kugira ngo bumve ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko burahishura ibanga ryo kuza k'umwami, nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Nuko
nuko bityo begeranwe begeranirizwa mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami kugira ngo bahindurwe bazamurwe kuri uno munsi wa nyuma. Si kugira ngo tugume ngaha nuko tugire bityo akadumbidumbi k'idini, ariko ni ukugira ngo dutegurwe kugira ngo duhindurwe tuzamurwe kuri uno munsi wa nyuma, hanyuma tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Iryo ni ryo hangiro ritumye Kristo yavuze ko azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bahamagare begeranye abatoranijwe biwe. Kandi turiko turaba mu gihe cyo kwegeranya abatoranijwe n'Imana. Turiko turaba ku iherezo ry'ibihe nk'uko biri ku kirangamisi cy'abanyamahanga, kandi ku iherezo ry'ibihe Kristo yavuze ko azorungika abamarayika biwe kugira bagire iki? Kugira ngo begeranye ingano. Urwafu nago ruzoterwa mu itanura ry'umuriro mu kabaro gakomeye, ahazobera amarira no kurira insya z'amenyo. Ni naho kandi ruzoturirirwa n'umuriro roho nyanganda ari wo wamaze kubikwa. Nicyo gituma ibihugu biriko bihinda agashitsi, kuko hariho umuriro uhagije roho nyanganda wabitswe kugira ngo uzotanguze intambara ya gatatu y'isi, ariyo ntambara zoba ari roho nyanganda ku mahanga yose, ku bihugu byose. Ariko intambara ya gatatu y'isi ntishobora gutangura hatarashika igihe nyaco categekanijwe. Natwe dukeneye guhindurwa imbere y'uko hatangura intambara ya gatatu y'isi, ariyo azoba ari roho nyanganda. Nuko rero mube mutekanye, muryame mutekanye, ariko mube mwiteguye. Mutitegura intambara ya gatatu y'isi roho nyanganda, ariko mwiteguriye guhindurwa no kuzamurwa kuri uno munsi wa nyuma. Abantu, ibihugu biriko vyitegura intambara ya gatatu y'isi, ariko twebwe turiko twitegurira uguhindurwa kw'imibiri yacu. Imbere y'uko hatangura intambara ya gatatu y'isi, nuko hashitswe ubuvugishwa bwo mu Malaki igice ca 4 umurongo wa mbere, ahavuga uku gukurikira: Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe. Kandi uwo munsi ugira uze, uzobatongora nikuhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Uwo niwo munsi waka wuhoraho, ubu uzotanguzwa n'intambara ya gatatu y'isi roho nyanganda, nuko hanyuma hakazobandanya haba ingaruka mbi zino ntambara ya gatatu y'isi. Ivyo vyategekanijwe uko, vyerekanye uko, kandi nta muntu n'umwe yoshobora kubuza ko buno buvugishwa bushitswa. Kandi hariho ibihugu vyamaze kwerekanwa n'ubuvugishwa n'ubuhanuzi nk'ibihugu bizogwamwo amabombe roho nyanganda, nuko agasambagura ivyo bihugu. Kimwe muri ivyo bihugu ni Roma canke Ubutaliyano, igihugu gifise umugwa mukuru Roma. Ikindi mu bihugu mu buryo bw'ubuvugishwa, igihugu cerekanwe nk'ikibanza kizogwamwo amabombe roho nyanganda, integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko ari Amerika ya ruguru. Ndetse kandi vyaravugishijwe, vyarahanuwe ko Ubwongereza buzozimangana bukugwe ku isi. Ubwongereza buzokwibira buje kuzimu. Ndetse kandi turafise n'ubuvugishwa, ubuhanuzi ko Los Angeles na California nyamugigima
izohazimanganya. ni ukuvuga yuko hari ubuvugishwa ubuhanuzi buvuga ku bintu bizoba biriko biraba muri iki gihe c'iherezo. rero ku biremwa abantu si byose ari akaga, hariho n'imigisha kandi yasezeranywe ku bakunda ukuza k'umwami. Malaki igice cya 4:2 ukabandanya havuga hati, ariko mweho abo baha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rivise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. uku ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe, umunsi mushasha w'ikimpumbi c'indwi, hamwe no mu munsi mushasha w'ikiringo c'indwi. iryo ni isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma no ku bwoko bw'abaheburayo. kandi abubaha izina ry'umwami mu kuza kwa kabiri kwa Kristo bazoronka imigisha myinshi, kandi bazoronka uguhindurwa ku mibiri yabo. abavutse bwa kabiri bose bakazoba bakiri bazima muri iki gihe c'iherezo. abavutse bwa kabiri mu bihe byaheze nabo bakaba barapfuye, bazozuka bari mu mibiri ihoraho. rero dushobora kubona umugisha udasanzwe uhari uvuye ku Mana. nubwo kuri uwo mubumbe w'isi urupfu ruzoba rukikuje ikiremwa muntu, haba mu by'ubugwayi ndetse kandi ndetse na bino bigwanisho rohnyanganda, ndetse kandi haba biciye no mu kwambara umubiri k'umugwanizi muri antikristo. ku rundi ruhande, mu biremwa abantu hazoba hari Kristo, ni hazoba agaragariye ari we bugingo, kugira ngo azane imigisha myinshi, ayizaniye ihanga ryiwe, ayizanire ubwa mbere na mbere ishengero ryiwe, hanyuma ayizanire ubwoko bw'abaheburayo. kandi iki nico gihe ubwo umugwi w'ibiremwa abantu, iki nico gihe ubwo bazoronka ukudapfa bakiri bazima, ikintu mu bindi bihe kitashobotse, ariko cyari cyarashushanijwe haba mu izamurwa ry'umuvugishwa n'Imana Enoke, uwindwe kuva kuri Adamu, hamwe n'umuvugishwa n'Imana Eliya, ndetse kandi no mu izamurwa ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. rero dushobora kubona ko twashitse mu gihe cyo kwegeranya abatoranijwe n'Imana bo mu gihe cy'ibireko bizifuruka, hamwe n'ikiringo cy'ubwami mu kibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe. Arco kibanza turiko turabwa ku bw'ubuntu bw'Imana. kandi ikibazo cari kuba ari iki? ati none hariho abatoranijwe n'Imana bamaze kumva ijwi ry'Imana, iri jwi rirenga nzamba, bakegeranwa. turi ngaha, igice kimwe ngaha muri Puerto Rico, ikindi gice mu bibanza bitandukanye byo muri Karayibe ndetse no muri Amerika Latine. kandi Imana izobandanya guhamagara yegeranya abatoranijwe kugeza huzuye igitigiri c'abatoranijwe n'Imana. abahamagawe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. nuko rero dushobora kubona ko umuhamagaro w'Imana buri gihe wabereye ngaha ku mubumbe w'isi, ariko uwo muhamagaro witabwe n'abatoranijwe n'Imana, kandi binjiye mu biribanga wa Kristo mu gihe cabagenewe, mu gihe babayemwo. abatoranijwe n'Imana nabo bo muri iki gihe c'iherezo bazokwinjira mu gihe cabagenewe, arico gihe c'ibireko bizifuruka, hamwe n'ikiringo cabagenewe, arico kiringo c'ubwami, hamwe n'ubutumwa bwabagenewe, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, hamwe n'inzamba yabagenewe, ariyo nzamba ijwi rirenga nzamba canke inzamba ya nyuma. uko niko rero hazokwegeranwa abatoranijwe n'Imana bose, huzura igitigiri c'abatoranijwe n'Imana bose.
comenzó haramaze gutangura iki gikorwa de juntar cyo kwegeranya a los escogidos de Dios abatoranijwe en n'Imana este tiempo final. muri iki gihe cy'iherezo, Porque este es el tiempo kuko iki ni cyo de gihe juntar cyo a kwegeranya los escogidos abatoranijwe de Dios. b'Imana. Trabajemos Dukore en esta labor también muri ico gikorwa natwe de juntar a los cyo escogidos de Dios, kwegeranya abatoranijwe llevando la n'Imana, palabra de Dios tujana por ijambo todo el lugar. ry'Imana mu bibanza byose, Y donde estén kandi los escogidos de ahari Dios, abatoranijwe van a n'Imana escuchar la voz de Dios bazokumva ijwi y van ry'Imana a kandi responder. bazokwitaba. La única forma de Uburyo saber bumwe dónde están rudende los bwo escogidos de kumenya Dios ahari es abatoranijwe n'Imana llevando ni la palabra de Dios. uko hajana ijambo ry'Imana, Porque kuko el que es de Dios uw'Imana oye yumva la voz de Dios. ijwi Mis ry'Imana. ovejas Intama oyen mi voz zanje zumva ijwi y me ryanje siguen, dijo zikankurikira, nuestro amado niko Señor umukundwa wacu umwami Jesucristo. Yesu Kristo yavuze. Ahora Rero hay algo también que todos hariho ikintu estamos kandi llamados twese a considerar y es duhamagariwe kugenzura kuraba neza, ser preparados kandi o ico naco estar nuko preparados twoba para twiteguye ser transformados kugira y ngo adoptados duhindurwe en tuzamurwe este día postrero. kuri uno munsi wa Porque nyuma, dice San kuko Pablo en Romanos mutagatifu Pawulo capítulo yaravuze mu Baroma 8, igice c'umunani versos, umurongo, vamos a ver aquí, reka turabe hano, versos 5 umurongo wa 5 gatanu al 13 kugeza ku wa dice, 13 haravuga ngo, porque los que son de la carne kuko baganzwa na piensan en las kameremere cosas k'umubiri de la bitwararika pero los ivy'umubiri, que son del espíritu ariko en las baganzwa cosas n'impwemu del espíritu. bitwararika Porque ivy'impwemu. ocuparse de la Kwitwararika carne ivy'umubiri es muerte, kuzana urupfu, pero el ocuparse ariko del espíritu kwitwararika es ivy'impwemu vida y kuzana paz. ubugingo Por n'amahoro. cuanto la mente Kuko carnal kwitwararika es enemistad ivy'umubiri contra Dios, gutera kwanka Imana, porque no se sujeta a kuko la ley de Dios, kutumvira ni ivyagezwe tampoco n'Imana puede. kandi Y kudashobora los que viven kuvyumvira, según la carne kandi no abaganzwa na pueden kameremere agradar k'umubiri a Dios. ntibashobora guhimbara Mas Imana. vosotros Ariko no mweho vivís según la carne, ntimuganzwa sino na según kameremere ku el mubiri, Espíritu, ariko si es muganzwa que el Espíritu n'impwemu, de Dios bisanzwe mora mpwemu en w'Imana vosotros. aba O sea, muri mwebwe. Ni si es que ukuvuga habéis namba recibido el Espíritu Santo, mwarakiriye el Espíritu de mpwemu Cristo, yera, mpwemu wa Kristo, y por consiguiente ndetse mu yandi habéis majambo recibido mukaba mwararose iki? el cuerpo teofánico Mwararose de la umubiri wa sexta teofaniya dimensión, wo mu el buringanire espíritu bwa gatandatu, teofánico mpwemu de ya la sexta teofaniya dimensión. yo mu buringanire bwa gatandatu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Ariko iyo Cristo, umuntu adafise mpwemu wa no es Kristo de él. ntaba ari uwiwe. Pero si Cristo está en vosotros, Bisanzwe Kristo ari el muri cuerpo en mwebwe, verdad está umubiri muerto uba a upfuye causa ku del bw'icaha, pecado, mas el Espíritu ariko vive a mpwemu causa ni de la nzima justicia. kubwo Y si kugororoka. el Espíritu de aquel que Ariko levantó de los bisanzwe muertos a mpwemu Jesús uyazuye mora en Yesu vosotros, imukuye mu el bapfuye que aba muri levantó de los mwebwe, muertos a iyazuye Cristo Kristo Jesús Yesu imukuye mu vivificará bapfuye, también vuestro izozura cuerpo n'imibiri mortal. yanyu ipfa, Porque kuko vivificará también vuestro izozura cuerpo n'imibiri mortal yanyu por su ipfa Espíritu ku que bwa mpwemu mora wayo en aba vosotros. muri mwebwe, Lo trae. izobaha ubuzima. Así que, hermanos, None rero libres bene somos, no data, de la turi carne, n'umwenda atari uwo para que kameremere vivamos kacu conforme a la carne, ngo twitondere porque si vivís ivyako, conforme a la kuko carne, namba mwitondera ibya moriréis. kameremere kanyu ntimuzobura Mas si gupfa, por el Espíritu ariko hacéis morir nimwica las obras de la ivyo carne, umubiri ukora viviréis. muvyicisha impwemu muzobaho. tenemos que estar Dutegerezwa consagrados kuba a Jesucristo nuestro Salvador, twariyeguriye Yesu viviendo Kristo conforme umukiza wacu, a las cosas del Espíritu de Dios, tukabaho nk'uko y mpwemu no w'Imana conforme a las cosas ashaka, de la carne, ntitube nk'uko para que umubiri así wacu estemos ushaka, preparados kugira ngo bityo para tube nuestra transformación. twiteguriye Y estemos guhindurwa recibiendo kwacu, siempre la palabra, kandi tukaba turiko para que la turaronka buri palabra gihe se haga ijambo, carne kuko en kugira cada ngo uno de ijambo nosotros, rihinduke a umubiri muri medida umwe wese muri que la twebwe, vayamos recibiendo. uko Porque tugenda la palabra turyakira se hace turironka, kuko en la ijambo persona rihinduka a umubiri mu medida muntu que la uko recibe. agenda aryakira Por rironka. ejemplo, Nk'akarorero, no se puede hacer carne ntihashobora en una gucika persona umubiri mu muntu algo que ikintu no ha escuchado y no ha atumvise recibido. kandi atakiriye. Por ejemplo, Nk'akarorero, si una persona no ha escuchado nko mu gihe umuntu ni ha recibido atumvise canke ngo la yakire de uguhishurirwa quienes serán transformados ko abazohindurwa en el día aba ari bo postrero, ku munsi wa y no nyuma, sabe que serán los akaba escogidos de atazi Dios del día ko postrero, akaba atazi pues esa persona, abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma por aba ari cuanto no bo, tiene la revelación nuko ari uwo muntu kubera ko de quiénes adafise serán los que serán uguhishurirwa transformados, ko bazohindurwa aba ari bo, podrá pensar o yoshobora decir, kwiyumvira canke akavuga ati algún día vendrá la umunsi umwe transformación, hazoza
uguhindurwa kurunganwe ruzoza rwo muri kazoza, ariko ntiyozomenya yuko ari iby'abantu bariko barabaho muri iki gihe c'iherezo. Ariko kubera ko umuntu aronka uko guhishurirwa n'Imana, iryo jambo ricika umubiri mu muntu, nuko iyo havuzwe ku bazohindurwa, uwo muntu aduza ukuboko akavuga ati nanje nzohindurwa. Rero ivyanditswe mbega ntibivuga yuko Imana abo yatoranije kera? Reka turabe ingene tubibwirwa hano. Baroma igice c'8 umurongo wa 48 ukabandanya haravuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye. Abahamagawe nk'uko Imana yabigabiye, ari Kristo ihamagara abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Kandi mwitegereze, ibyo byose Imana yari yarabikoze, ariko kugeza ico gihe ntibari bwagaragare ngaha ku mumbe w'isi. Abo bantu bari guhamagagwa, bakegeranwa, bagatsindanishirizwa nk'uko batigeze gucumura, kuko bari kozwa n'amaraso ya Kristo, nuko Kristo akabatsindanishiriza nk'uko batigeze gucumura. Hanyuma haravuga ko twatoranijwe kera, ndetse kandi havuga yuko twahawe ubwiza, twarahamagawe. Ibyo bintu byose biravugwa, kandi kugeza ico gihe ntabwo twari bwagaragare ngaha ku mumbe w'isi, ariko mu vyumviro vy'Imana, mu nteguro y'Imana, ibyo byose byari byarabaye. Rero ikiriko kiraba nuko we Imana iriko iragaragaza, iriko irahindura ukuri ivyo yategekanije, ivyo yiyumviriye kwizobishira mu ngiro, kwizobikora. Rero ico ikora ni ugushira mu ngiro, uguhindura ukuri umugambi wayo. Kandi iyo mu mugambi wayo ibintu Imana yari ifise mu vyiyumviro vyayo, mu nteguro yayo, twarahamagawe, twaratsindanishirijwe, twarahawe ubwiza. Gusa ikiba nuko hariko haragaragara hahinduka ukuri ivyo Imana yamaze kugena, gutegekanya, gutegura mu vyiyumviro vyayo. Ni ukuvuga yuko ari ikintu c'ukuri ikiba ku bahungu n'abakobwa b'Imana. Ntabwo ari ikintu umuntu yovuga ati oya jewe kubera ko ndi runaka, canke kubera ko ndi umunyabwenge cyane ati nzoronka guhindurwa. Oya, ntibiva ku gushaka canke ku gushimika ku muntu, ariko biva ku Mana igira imbabazi nyinshi, kubo yo yamaze gutegura kera, abo yamaze gutoranya kera, isi itararemwa, nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bagaragare ngaha ku mumbe w'isi, bahuzwe n'ubugingo budashira, aribwo Yesu Kristo. Rero dushobora kubona abazohindurwa baribo muri iki gihe c'iherezo, hamwe n'abazozuka baribo bavuye mu mubiri mu bihe vyaheze. Ni abo we yatoranije kera, isi n'ijuru bitararemwa, abaho ubwiza isi itararemwa, arabatsindanishiriza, arabahamagara. Ibyo byose mu mugambi wiwe yarabikoze, isi itararemwa, nuko yabitegekanije. Rero ico tubona biciye muri kahise k'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ni uguhinduka ukuri, kugaragazwa kw'integuro y'Imana, umugambi w'Imana ubwo yari ifise mu vyiyumviro vyayo, isi itararemwa. Nuko rero Imana yarakumenye wewe isi itarashigwaho imfatiro, nuko ikurungika ngaha ku isi muri iki gihe kugira ngo ubeho ngaha, nuko uhuzwe n'ubugingo budashira. Kandi integuro y'Imana, umugambi w'Imana, ni ukugira ngo
uhure nayo a la edad niyo nteguro que le y'imana corresponde nuko y a la dispensación igihetse que le kuzane mu corresponde gihe en este wagenewe tiempo final. ndetse no mu Así kiringo como sucedió cakugenewe muri iki gihe en cada edad c'iherezo nk'uko con los vyabaye escogidos muri buri gihe de cada ku edad. batoranijwe ba buri gihe. Cuando la persona comprende iyo lo umuntu que es un atahuye ico ari co elegido de Dios, un kuba predestinado de uwatoranijwe Dios, n'imana uwatoranijwe kera n'imana, se le quita el miedo, bituma atagira el temor. ubwoba, bituma areka ¿Por qué? gutinya. kubera iki? Porque sabe que desde antes kuko de la abazi fundación yuko del mundo isi itararemwa, fue isi itarashirwaho imfatiro, elegido por Dios ko yari yaratoranijwe n'imana y es un kandi pensamiento, ko un ari atributo divino en la iciyumviro, mente de Dios, iciyumviro c'imana co mu vyiyumviro y es vy'imana, parte kandi de ko Dios. ari igice ha c'imana, estado en Dios yamye ari mu mana eternamente. ibihe bidashira. Por lo tanto, kubw'ivyo regresará en rero realidad azosubira mu bihe bidashira ya vestido yamaze kwambara de un cuerpo umubiri eterno. uhoraho. Pero en la mente de Dios, ariko mu vyiyumviro vy'imana Él nos vio yo yaratubonye con nuestro cuerpo turi mu mibiri yacu ya teofaniya y con nuestro cuerpo eterno ndetse n'imibiri yacu ihoraho que Él nos dará. iyo izoduha kuri uno munsi wa nyuma. O sea que ya es un ni ukuvuga programa yuko ari que no puede integuro, ser ari cambiado, umugambi udashobora porque guhinduka, es un programa que kuko viene ni integuro, de la umugambi mente de Dios uturuka mu vyiyumviro y que está en vy'imana, Dios kandi uwo mugambi wamye uri mu mana en la eternidad, mu bihe bidashira, desde la eternidad. kuva mu bihe bidashira. Por lo tanto, kubw'ivyo rero somos nada menos que twebwe atributos divinos, turi ivyiyumviro vy'imana, pensamientos divinos, ivyiyumviro vy'imana expresados en carne bihindutse humana, ukuri, bigaragajwe mu mibiri en la y'abantu forma de seres mu humanos, buryo bw'ibiremwa en el día abantu postrero, kuri uno munsi wa en nyuma, cuerpos mortales, mu mibiri pero pronto ipfa, estaremos ariko vuba en tuzoba no mu mibiri inmortales. idapfa. Ven ustedes como los atributos divinos mwitegereze ngene ivyiyumviro vy'imana de hijos e hijas de Dios by'abahungu n'abakobwa b'imana estarían aquí en la tierra de edad vyari en edad. kuba biri ngaha Y ku ahora isi uva mu gihugu uja mu kindi. Le rero ha tocado ubu a los últimos atributos de haramukiwe Dios ivyiyumviro vya nyuma como vy'imana hijos e hijas de Dios nk'abahungu n'abakobwa para b'imana ser llamados y kugira ngo juntados bahamagagwe begeranwe muri iki gihe c'iherezo, en este día postrero, kuri uno munsi wa en el nyuma, cual nos ha tocado vivir. ari wo munsi twebwe twemerewe kubamwo. Y este es el tiempo kandi iki ni de igihe juntar co a kwegeranya los escogidos de abatoranijwe Dios. n'imana. Ya ustedes han mwebwe sido llamados y juntados mwaramaze guhamagagwa en la muregeranwa, piedra angular y dispensación del mwegeranirizwa reino, mu gihe pero c'ubugira falta komeza ufuruka hamwe n'ikiringo más c'ubwami, por ser llamados y juntados ariko haracasigaye por los abandi cuales bazohamagagwa bakegeranwa. arico gituma en la dukora obra tugakora del llamado mu gikorwa c'umuhamagaro escogidos de Dios w'abatorejwe del n'imana día postrero, wo ku munsi wa nyuma, llamado umuhamagaro Cristo profetizó wo Kristo yavugishijwe, yahanuye yuko uzoba muri iki gihe c'iherezo, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirengaje nzamba begeranirize hamwe abatoranijwe. Matayo mutagatifu 24 umurongo wa 31. kandi turi hano turi mu gihe co kwegeranya abatoranijwe n'imana. kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe kuri uno mugoroba ndabashingira intahe y'igihe co kwegeranya abatoranijwe n'imana. twabonye ko turi muri ico gihe, mu gihe co kwegeranya abatoranijwe n'imana bo ku munsi wa nyuma, bo mu gihe c'ibiro komeza ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kandi n'abo mu kibanza c'abanyamerika latine na karayibe. ese imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba uhuzure igitigiri c'abatoranijwe n'imana, nuko duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru muri iki gihe c'iherezo, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana yabandanya kubahezagira mwese, kandi tuzokongera kubonana ubundi busha. ndibaza yuko bufise igikorane hano kubaza kuba muri ico gikorane gikurikira, hanyuma tuzobonana ninagaruka kugira ngo nongere mbane namwe, ariko buri gihe nzoba ndi kumwe namwe ngaha mu butumwa biciye
mu bikorane byo mu mavideo. Kubw'ivyo rero nzobana namwe ibihe byose biciye mu mavideo, ndabashingira intahe y'umugambi w'Imana wose uhwanye n'igihe cacu. Nuko rero mubandanye buri gihe mwumva ijambo ry'Imana muri video, ndetse kandi munasomera mu mago yanyu, munarisomera mu mago yanyu mu bitabo ivyo mwebwe muronka mu butumwa buvugwa, bwa buvugirwa ngaha muri Puerto Rico ndetse no mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika Latine na Carayibe. Ese Imana yabahezagira, Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi munsengere cyane, nanje nzobasengera. Nuko tuzobonana muri uno mwaka nyene mw'iki kibanza nyene bundi busha. Buri gihe nzokwamana namwe, ndetse n'igihe nzohindurwa nzobandanya ndi kumwe namwe, namwe muri kumwe nanje. No mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 naho nyene tuzoba turi kumwe, kandi sinipfuza kuva ngaha mwo buringanire tutari kumwe. Mwebwe ngaha muri Puerto Rico no muri Amerika Latine na Carayibe muri abantu Imana yampaye kugira ngo ndabazanire ubutumwa bw'ijwi nzamba, ubutumwa bw'ikimatanije c'indwi, ubutumwa bw'inzamba ya nyuma, ubutumwa bwasezeranijwe ko buzohamagara bwegeranye abatoranijwe n'Imana. Kandi buno butumwa bwarakoze muri jewe no muri mwebwe, kandi buzonakora no mu batoranijwe bose areba amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Buzokora kandi no kugeza ku batoranijwe mu bwoko bw'Heburayo, kandi nta bundi butumwa buhari bukora ku batoranijwe mu banyamahanga hamwe n'abatoranijwe mu bwoko bw'Heburayo uretse ubutumwa bw'ijwi ry'inzamba mu gihe cyategekanijwe, igihe nyaco aricyo twamaze gushikamwo, kuko turi mu gihe co kwegeranya abatoranijwe n'Imana. Bwa mbere na mbere abatoranijwe mu banyamahanga, hanyuma abatoranijwe bo mu bwoko bw'Heburayo. Nico gituma ntabwo turaja mu bwoko bw'Heburayo n'ubu, ariko turacana mu banyamahanga mu kwegeranya abatoranijwe mu banyamahanga. Hanyuma tuzogira umwanya uhagije wo mu Baheburayo. Nuko rero munsengere cyane, nanje nzobasengera kugira ngo Imana ibakoreshe mu gikorwa c'umwami muri iki gihe c'iherezo, ndetse na jewe nyene inkoreshe. Ese Imana yabahezagira, Imana ibarinde, kandi mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo.